c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwakoze kuba mubandanya mukurikira ibiganiro bica ku radio ijwi ry'Abanyagihugu, tukaba turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 23 Nyakanga umwaka wa 2019. Ni wa mwanya w'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi, ayo nayo tukayahera ku nkuru ziyagize. Abateshejwe izabo bo muri site ya Mutaho mu ntara ya Gitega bariyamiriza umugambi wo kubakura muri site, umugambi nguri kurategurwa n'abajejwe intwaro bafadikanije n'umugujejwe kuri n'ukurekuriranira CVR mu rurimi rw'igifaransa. Eklezia Gatolika ngo ntirota ireka gushira habona ico cyose kitagenda neza mu gihugu kuko ibifitiye uburenganzira. Muri kino kiganiro muraza kumva icegera cy'uburongo y'inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi. Mu kigabane kajugujugu cyo kuri uyu wa mbere naho tugaruka kuco bamwe n'abandi bibaza kubijanye no gutahuka kwa bamwe mu bagize urunani Senarede Giriteka. Rusiya Kabera ari mu buhinga bw'ivyuma, Engineer Regide Mwemero nawe ariko afata amasanamu kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho ku muhora Facebook wa RPA. Emmanuel NIYUNGEKO kuri micro mukanya idonido rya kino kiganiro. Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu by'agateka kazi na muntu aho hari umwigeme w'umudandaza wo ku mutumba na zone Jenda muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura yahohotewe arasinzikarizwa ubuzima na mustanteri w'iyo komine mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Uwo mwigeme akaba yazize ko yatevye kumwugururira ahasanzwe acururiza. Viki Chris Ninteretse niwe yaduteguriye iyi nkuru. Uwo mwigeme w'umudandaza yahohotewe akubiswe kuri uw'Imana yitwa Irankunda Yvette adandariza ku kabare kitwa Abiyunze kari mwijenda hafi yishira hamwe ry'icayi OTB. Yakubiswe na mustanteri wa komine Mugongomanga Ndabahinywe Diomede amusigari kiruruma. Uyu munyagihugu waho mwijenda arabitwiganira. Yamukubise yugaye acegara iyo butike aramukubita aramwihorahoreza amukubita amakofe amukubita mu kiyunguyungu ngani kiruruma ngahonye kubera rero n'amasaha aritereye uravyumva hari mwijoro kabera yaraboroga kubera taho yikome yaraboroga ijoro ryose kubera ko uyo mutwara atishura ivyo yihereje muri ubwo bunywero ari nako gushavura agahava aja kuguruza ku nguvu nye n'ubunywero yitwaje ikenye n'amabanga jejwe. Yamwiguruje saa 4:15 z'ijoro arabanza aramwihoza arabandanya muhamagara bose bari bamaze gutanta n'umwe yarasigaye yari amasaha nyene yitere na kare hayo na kuvrese mu bisanzwe ino mwijenda nta muntu arenza saa 3 urengeje bagutandisha amande urumva rero ayo masaha rero we yari yamaze kuryama bakiye bari yamaze gutaha kubera nta urenza amasaha ya saa 3. Abanyagihugu baho mwijenda bariyamiriza inyifato yo mustanteri narijata yijyambere yo mutware yigenza nabi ku banyagihugu arongoye. Twarondeye Ndabahinywe Diomede mustanteri wa komine Mugongomanga kugira ngo tumubaze ivyo yagirizwa. Duheje kumwidondora yaciye aducira ku murongo wa telefone. Viki Chris Ninteretse arakenuye tukiri ngaho nyene mu yavugwa mu by'agateka kazi na muntu abantu 8 bo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo bari mu minwe y'inyamiramabi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abo bantu bagirizwa guturira imivyaro y'ibiti yari mu matuta yari tegekanijwe kuzokoreshwa mu gukingira inkengera z'uruzi mwungere ariko imiryango yabo ikavuga ko bazira umukeko. Hervé Niyuhire niwe yaduteguriye iyi nkuru. Imivyaro y'ibiti yari mu matuta igera ku bihumbi 650 niyo yarayituriwe ku mutumba wa Nyemera uri muri komine ya Ntega nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri mutumba abivuga ngo yaturiwe nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro n'abantu gushika ubu bataramenyekana. Iyo mivyaro yishira hamwe OFB Nyemera ngo yotewe ku nkombe y'akayaga kagahimbano mwungere gasanzwe kari muri yo komine mu ntumbero yo kuzikingira. Ayo makuru nyene abananyamesha ko ayo matuta yari yatunganijwe mu itongo ry'abanyagihugu kugumugambi wishira hamwe Inades Burundi. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere Edouard Niyonzima umukuru mutumba Nyemera ari kumwe n'imisore yimonera kure z'umugambwe CNDD-FDD baciye bazindukira ku mihana imwe y'abanyagihugu bikekwa kuba ari bo baturiye iyo mivyaro. Abantu bagera ku 8 bakaba bari mu minwe y'inyamiramabi kumvo z'amatohoza. Muri kino gihe rero imiryango yabo bafashwe ikabitabaza isaba ko bore kugwa kuko bari kwazira umuke
NIYUNGEKO. Kuri ivyo twarondeye Edouard Niyonzima umukuru mutumba Nyemera kuri telefone kugira gice yivuze ko itelefone yiwe yari mu kibanza ca kure. Nayo Philippe Ngabonziza mustanira wa komine Ntega we twamuhamagaye agatari gake itelefone yiwe yahamagara ntiyitabe. Hervé Niyuhire abateshejwe izabo bo muri site y'Imutaho mu ntara ya Gitega bariyamiriza ingingo yo kubasubiza ku mitumba bahunze bavako. Ivyo bakaba babisabwa n'abarongoye intwaro n'umugujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR bitwaje ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu gihugu cyose. Abo bateshejwe izabo bo bakamenyesha ko bafise amakenga ko mu gihe bosubizwa ku mitumba bokorerwa mabi atagira izina na rirya batagira ababaserukira mu ntwaro kandi bakagirizwa ko ari abansi b'igihugu. Onezime dushimagize mwidonido y'ino nkuru. Uwo mugambo ujanye no gukuraho amasite y'abateshejwe izabo wavugiwe muri site y'Imutaho ku mugwa mukuru yo komine ku munsi wa gatandatu. Hari haramutse hatunganywe urubanza rujanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro rwatunganijwe n'ishirahamwe rikorera muri ako karere Mipareke. Iruhande y'abarongoye intwaro n'umutekano mu ntara ya Gitega hari hatumiwe n'urongoye umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuriranira CVR Pierre Kavenda yicariye. Umwe muri abo bateshejwe izabo aratwiganira ibikuru byahavugiwe. Bavuga yuko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi arico gituma atampamvu yuko hoguma amasite de déplacer botaha bagasubira iyo baje bava bagafatikanya n'abandi barundi mu bikorwa by'iterambere. Abo banyagihugu bavuga ko bivugwa nabo bategetsi bitandukanye n'ivyo bakora kuko ari bo babahohotera bakababuza amahoro. Berekana ingene batotezwa buri munsi bagirizwa ko ari abansi b'igihugu hamwe n'ikumirwa bagirirwa bituma bama bumva badatekaniwe ku buryo batotandukana ngo basubire mu mitumba bahunze bavako. Fatiye nk'Imutaho nyene muri administration communale nta muntu n'umwe wo muri site harimwo yobazwa ibibazo by'abari muri site de déplacer kuva mu 2005 ubu mugambwe ufata ubutegetsi umututsi nta kibanza afise. Ikindi kigira kabiri hariho abana bakiri bato cyane bamaze igihe mu buroko bagirijwe ko ari abaroberi ariko nagenda bamenyeshe yuko batafatiwe mu ishyamba cyangwa atakigwanije bafatiwe muhira hama babajyana babagiriza ko ari abaroberi. Mwana bikurikiranye nta gahembwe bigeze baronka. Abo bateshejwe izabo bavuga ko amatora yegereza ariko amabi bakorerwa yongerekana nayo kuvyashikirijwe n'umukuru w'umugwi CVR ko hagiye gutunganywa amatohoza umuntu wese ashira habona abamugiriye nabi habe gusabana ikigongwe ngo ntaco bavyiteze ko kuko atacizere bafitiye uwo mugwi bafatiye ku kuntu washizweho. Byo uwo mugwi wovuga cyangwa ibyo bakora byo ntibidutangaza cyane kuko yashizweho n'ubutegetsi ibikora yirengagije ivyiyumviro by'abanyagihugu n'amategeko. Rero uravye ingene ataburenganzira dufise nibaza ko ata muntu yokwiroha ngo aje kuvuga ngo umutegetsi yakoze ibi canke biriya mu gihe n'abantu bagerageje kuvuga ibihari bazimiye tutazi amaherezo yabo abandi bangaye. Nico gituma rero abantu banumye ariko sikunuma kuko bahiriwe nuko ataba bafise bavugira. Abantu babiri nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe muri indwi twaraye dusozeye. Uwa mbere n'umukenyezi yitwa Emmanuel nimubona umunywanyi w'umugambwe SNL yishwe acumiswe imbugita ku mutumba gitwa zone Nyabihogo turi muri komine n'intara ya Kayanza hari kuwa gatandatu heze. Wagirizwe ubwo bwicanyi akaba ari mu minwe y'igipolisi mu ntara ya Kayanza. Uwa kabiri nawe ni witwa Julien Ndegeye yishwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho utashoboye kumenyekana ku mutumba Kivuvu muri komine Bugendana y'intara ya Gitega hari kuwa mbere uheze. Ico yahowe kikaba kitigeze kimenyekana. Humura Burundi. Ano makuru mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI hamwe no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi nka YouTube, Twitter na SoundCloud. Mushobora kandi kwandika musaba no makuru muciye ku muhora wa WhatsApp akamenyetso yo guteranya 49 151 294 16 348. Muyavugwa mu bijanye n'intwari bereye guhohotera abanyagihugu na cane abari mu mugambwe SNL gutwara ibitungwa ni bimwe mu vyagirizwa urongoye umugambwe CNDD-FDD kandi ari muri batanu barongoye umutumba Kibezi muri komine Kiremba intara ya Ngozi. Abanyagihugu bo ku mutumba Kibezi basaba ko uwo mutware yobogozwa mu mabanga yiwe akongera agasubiza ibitungwa yugaraniye mu rugiwe. Hermes ntibandetse mwidonido.
Iyo ndongozi y'umugambwe CNDD-FDD yagirizwe gutoteza abanyagihugu bo ku mutumba wa Kibezi yitwa Masabo Reveriano akaba asanzwe ari ni mu warongoye uwo mutumba ni muri commune Kiremba intara ya Ngozi. Abanyagihugu bavuga ko Masabo Reveriano aterekwa abanyagihugu na cyane abari mu mugambwe CNL. Akarorero nako mupfakazi aherutse gukubita anamukwega hasi nkuko umwe mu banyagihugu avyigana. Masabo Reverie yazoteje kabisa mu kutorohereza ibasenere abapfakazi abarembeje yabapfunagura. Akarorero nk'umupfakazi kwa Denakimuhana Serafine yaramukubitishije ku itariki 15 z'ukwezi kw'icenda umunsi w'Imana, aramukubita aramukurura hasi ngo numusenere banakeneye ko akabare yakinjiramo. Aravuga ku mugaragaro yuko atamusenere akeneye ku mutumba arongoye wa Kibezi ngo azomiruka ko gushika mpaka. Masabo Reveriano arongera agafunga n'ibitungwa by'abanyagihugu. Akarorero nakimpene zibiri z'umupfakazi Yurieta Sabiyumva zifungiwe mu rugo guwo arongoye mugambwe kuva kwigenekerezo ya 18 kuno kwezi. Acha afata impene z'umupfakazi Sabiyumva jiriye imyaka zibiri iconka ayibitse guhera ku itariki 18 z'ukwicenda kugera uyu munsi araciye iminsi 5. Jerahiye ngo ntazozimoha ngo tamukishije ngamande koko ngo yagiye mu mugambwe osenere ngo ivyumvikana yuko ngo bayimukira ngo mugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu bo ku mutumba Kibezi batera kamo abamukurira mu nzego ko uwo mubogoza muri amabanga kugira ngo gitotezwa rihagarare. Tugasaba reko yokogwa atagisabwe tukaronka indongozi nziza y'umugambwe iturongora cyo kubahiriza imigambwe yose. Umupfakazi nawe Sabiyumva Juliette tubasabye yuko izo mpene ziwe azimusuriza yatagisabwe. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Stanislas Niyonzima aramutswa commune Kiremba kugira atange umuco kuri aho gatotezo kari kwakorwa n'umukuru mugambwe ku mutumba Kibezi akongera akaba n'umwe mu ndongozi zo mutumba ariko ntiyashimye kwitaba telefone. Hermes ntibandetse Ecclesia Gatolika ngo nta buzima na bumwe bw'igihugu yimiriwe gutanga ko impanuro. Ivyo vyashikirijwe na Bonaventure Nahimana icegera cy'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Burundi. Musenyeri Bonaventure Nahimana avuga ko gushigikira ibimeze neza canke kwiyamiriza ibitagenda neza biri mu byo bajejwe kandi bafitiye uburenganzira. Tumwumvirize amajwi yiwe tukaba tuyakesha Radio Maria Burundi. Kubibaza ko mu gushikiriza inyigisho ngiyo abungere Ecclesia Katolika baba bivanze muri politike ndababwira ko atarizo na gatoyi, kuko bwa mbere mu kurangura ubutumwa bwayo nta mpande z'ubuzima bw'umuntu na bumwe Ecclesia yisiga inyuma. Nico gituma ijambo ry'Imana ishikiriza ribwirizwa kumurikira ivyo vyose bigize ubuzima bw'abantu, ari imibano, ari ivy'ubutunzi, ari ivy'ubutungane, ari ivya politike, ari ibidukikije n'ibindi, kuko ivyo vyose birafise ingaruka ku kwemera, ku mico n'imigenzo y'abantu Ecclesia ihamagariwe kumurikira. Ubwa kabiri, Ecclesia canke abayirongoye murabizi nta vyicaro vya politike baharanira, nta majwi barondera. Iyo bagize ico bashikiriza ku bijanye na politike nuko ubutumwa bwabo bategereza gushigikira ico cose kigirira ineza umuntu kikamuteza imbere, ariko ikamirira kuri ico cose cyo mugirira nabi. Ecclesia nishobora guhagarikwa n'umuntu n'umwe mu gihe yitwararika ico cose kigirira neza ubuzima bw'umuntu, kandi nishobora guhumiriza no kunuma imbere y'ico cose kigirira nabi ubuzima bw'umuntu. Bonaventure Nahimana n'umwepiskopi akaba n'icegera cy'umukuru w'urongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi. Tubibutse ko umuganga CNDD-FDD wababajwe n'ibiherutse gushikirizwa n'inama nkuru y'abepiskopi aho kubgabo ngo ari ukwivanga muri politike. Mu bijanye n'indero naho abanyeshure baturuka mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biga mu makaminuza yo mu Burundi bahagaritse ivyigwa kuva kuri no wa mbere. Iryo hagarikwa ry'ivyigwa ryatumwe nuko bagenzi babo bamaze imisi bafatwa bakirukanwa biturutse ku ngorane z'impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba ku butaka bw'u Burundi. Hashere Kagisye mwidonido gino nkuru. Urunani rw'abanyeshure b'abakongomani baba mu gihugu cy'u Burundi rwarasohoye itangazo kuri uyu w'Imana rusaba ko ivyigwa ku banyeshure bo mu makaminuza baturuka mu gihugu ca Kongo byo hagarara vyifata kibanza nkuko biri muri urwo rwandiko rwatewe ku mukono na Vital Chiruza arongoye urwo runani. Abo banyeshure bamenyesha ko banegura ukuntu bamaze imisi bafatwa ikivunga n'igipolisi cy'u Burundi mu gihe kiba kiri mu gikorwa cyo gusaka ngo bahorwa ko atampapuro zibaho uburenganzira bwo kuba ku butaka bw'u Burundi. Urwo runani rw'abanyeshure
kimenyesha yuko mu kiringo c'indwi imwe abanyeshure b'abakongomani bashika ku 90 biga mu makaminuza bamaze guhagarikwa n'igipolisi. Urwo runani rw'abanyeshure b'abakongomani rusaba abategetsi b'igihugu cabo ca Kongo kwigira hamwe n'abategetsi b'u Burundi ico kibazo kugira bagitorera umuti. Bakamenyesha ko bazosubira mu mashure ariko ikibazo cabo gitorewe inyishu. Iyo ngingo yo kwirukana abanyamahanga yatanguye kwibonekeza inyuma yaho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza asabiye abajeje intwaro gusuzuma abanyamahanga badakwije ivyangombwa bakabasubiza iwabo. Hari ku munsi wa kabiri mu nama yagiranye n'ababuramatari mutaho mu ntara ya Gitega. Muri iyo nama Petero Nkurunziza yavuze ko abanyamahanga badakwije ivyangombwa bari mu bateza umutekano muke mu gihugu. Hashere Kagisye nawe nyene tumukengurukire. Muyavugwa mu bijanye n'imibano naho abana bo mwibarabara bo mu ntara ya Gitega barangwa n'ubusuma gufata ku nguva bigeme no kunywa ibiyayura mutwe. Abanyagihugu bahi Gitega basaba abajejwe intwaro ko bohagurukira ico kibazo c'abana bo mwibarabara kuko bateza umutekano muke muri ico gisagara. Inosa Valente singira nkabo mwidonido gino nkuru. Abo bana bo mwibarabara bagisibije mu gisagara ca Gitega abenshi muri bo bafise imyaka guhera kuri 5 gushika ku 10. Ubaravye igihagararo cabo urabonamwo abana bakuze boba bafise imyaka 20 no kurenga. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bamenyesha ko abo bana badukanye ingeso zo kunywa ibiyayura mutwe no kwiba. Ndagiteza ubwinshi bw'abana bo mwibarabara bwarenze abana basigara benshi cyane kandi rero kibabaje nko rusanga buzuyemo bisha butandukanye baja kwiba bakiba ibintu abantu basumye bagasoka abantu mu mifuko abantu n'amakinga bagakata amatopito bagaca bitwara yegeze ku mugoroba bacarangira muri zanzoga zitemewe n'amategeko. Mu mabi akorwa n'abo bana bo mwibarabara harimo kandi no gufata ku nguva abakenyezi. Kenshi ahubwo usanga ku mugoroba nk'ubu baca baja nk'ahantu bakabunda bakategera nk'abantu b'abagore batashe nko mu masaha z'ijoro saa 5 cyangwa baca baja kubamarayo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bagasaba abajejwe intwaro ko bohagurukira ico kibazo c'abana bo mwibarabara amazi atararenga inkombe. Nayo abo bana bo mwibarabara ico basaba no kwigishwa imyuga bakavuga ko bakunda imyuga yo kubaza gukora imiduga n'ibindi. Naho Imana Valentin musitanyiro wa komine Gitega twamuhamagaye kugira ngo icashikiriza ariko telefone yiwe yarizimije. Inkino ngo ntizare zikwiye kuvangwa na politike mu gihe zifise amategeko azigenga akwiye kubahirizwa. Ivyo nibivugwa na Steve Derick Ndizeye umenyesha makuru w'inkino yigenga nyuma y'akajagari kabonetse kwa gatandatu w'indwi heze mu rukino rw'umupira w'amaguru gwahuje umugwi Boca Junior na Onze Rapide imigwi yo mu ntara ya Kirundo. Steve Derick Murantunga Ndizeye asaba umukuru wishira hamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu guhagurukira no kugwanya inyifato mweniyo. Twumvirize Steve Derick umumenyesha makuru yigenga mu bijanye n'inkino. Ivyo ni ibintu bibabaje kumva abanyapolitike bivanga mu bintu by'inkino kuko inkino burya zifite amategeko azigenga, imigwi ifise amategeko ayigenga, n'abakinyi bafise amategeko abagenga. Kubw'ivyo rero nta muntu yarakwiye kwitwaza amabanga ajejwe kugira ahanyange ayo mategeko mu mpande zose, mu mpande kandi inkino zari zihari kugira zihuze, zari zihari kugira zishira abantu hamwe kugira abaruta abandi batsinde. Ariko iyo hamaje kujamwo ibintu nk'ibyo murumva yuko atakamaro inkino ziba zimaze. Ahubwo nagira ntera kamo abarongoye igihugu eka mbere ni kwaba dufise indongozi z'igihugu zizi vy'inkino zirabe zihagarike ivyo bintu hakiri kare. Ninaco gituma inkino zitari nke turiko turasubira inyuma kubera ibintu nk'ivyo. Ubutari umunyamugambwe kanaka ntushobora gutwara umugwi, ubutari umunyamugambwe kanaka ntushobora kuja muri delegation igiye guserukira igihugu. Ndibaza yuko ivyo ari ibintu bibabaje kandi atanyungu nimwe mu bijanye n'inkino tuzokwigera turonka. Leta y'u Burundi ngo irakwiye kwihatira gufata ingingo zo gukingira ibidukikije kugira Burundi bwoye kwama buri mu masanganya aturutse kwihindagurika ry'ikirere. Ako kamo gatewe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Ni mu gihe kuri no wa mbere i New York muri Leta z'Ubumwe za Amerika hakoraniye inama y'abakuru b'ibihugu nabo bose bafise ivyo bajejwe kugira barabire hamwe uko umwe wese ahaherereye yo kwitaho guhamagarira abanyagihugu gukingira ibidukikije. Iyo nama yahamagajwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Twumvirize umwe mu bagize umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
mu gihe iyi si yose cane cane urwaruka ruhagaritswe umutima n'iyo si ibangamiwe, abategetsi b'i Burundi bo bivugiye ko iwaba ari amarame, ihindagurika ry'ibihe ridateze kubangamira amahoro. Bati utakuzi ntakurusha inka. Twari kuvyemera iyo tuba atariho tubaye ngo tubone uko bukeye uko bwije, ibiza n'impanuka biterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe. Mbega ya mvura y'isegenyi itwara abantu igasenyara amazi n'imisozi, za nzuzi zuzuza zigasitagura ibiraro n'inkombe, vya biyaga n'imyonga vyagaduka, ya politiki itariyo yo gutunganya ibibanza, ya mashamba cimeza honywa agakwega inkukura, imvura itara, uruzuba rwakana ya nzara ibikurikira igatuma abantu bimuka canke bagahunga inzara. Mbega kwa guhona kw'ibikoko mu mashamba, inyoni mu kirere, ifi mu biyaga, ivyatsi n'amashurwe vyari bisharije igihugu cacu ntaco bihuriyeko n'ihindagurika ry'ibihe. Aho kwishima rero nka wa musambi, abategetsi bacu bari bakwiye nyabuna gushira inguvu zose mu buryo no mu nyigisho, bakigisha abanyagihugu gutegera izo mpinduka zose, maze bakabahimiriza gufashanya na leta gushira mu ngiro imigabo n'imigambi yo kwirinda mu nyifato no mu ngiro zabo ya misi yose ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe. Humura Burundi. Ubu ni wa mwanya wahariwe ikigabane kajugujugu gutahuka ko bari mu runani senarede giriteka imbere y'amatora ya 2020 bisa nibiri kure nk'ukwezi. Ivyo bigaragarira mu mubonano wo mwibanga uherutse kuba hagati y'intumwa za leta ya nkuru nziza n'abaserukira ugo runani. Umubonano ahanini atacu wavuyemwo kuko atacahafundikiwe. Mu kiganiro kajugujugu cy'uyu munsi tugaruka kuco bamwe n'abandi bibaza kuri iryo tahuka ry'igice kimwe c'abanyepolitike bahunze be nico bacatumye uwo mugambi uburizwamwo. Umudereva w'uno munsi ni Josiane Muzaneza. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza, abanyepolitike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Kuva kuwa 30 myandagaro gushika kuwa 2 Nyakanga 2019 bamwe mu bagize urunani senarede barongowe na muganga Yohani Minani barabonanye mu mpisho n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Umubonano wari wanatumiwemwo na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi. Mu bikuru baganiriye ko harimwo ikibazo cyo gutahuka kw'abanyepolitike bahurikiye muri ugo runani. Ariko igitangaje nuko umuhuza yabeshuje ayo makuru akanavuga mbere ko yabonanye nabo banyepolitike ku giti ciwe. Mbega none ko ibintu vyifasha uko umuti w'ico kibazo uzote buboneka koko? Mbega ho hari hamwe ibiganiro bisenzwe bizohererahe? Ngibi by'abatumire bakajugujugu yuno munsi baza gucijya nino. Josiane Muzaneza ndemesheje kino kiganiro nkabanda baramukije ndabifuriza n'ikaze. Abatari bake yaba barundi baba mu gihugu canka bahunze eka n'abakurikiranira hafi kibazo c'u Burundi baraguye mu gahundwe bumvise ko umubonano uheruka kubera mu gihugu ca Kenya utatumwe ko na leta ya nkuru nziza mu gihe ibibazo vyahigiwe vyari nkora mutima. Mbega none uwo mubonano mu vy'ukuri watumwe ko nande? Umuhuza w'abarundi yoba yarabesha abarundi n'amakungu? Aha Onezime Nduwimana avugira urunani senarede giriteka akongera akaba yari no mu bitabiriye uyo mubonano aratanga umuco. Ijwi giwe tukaba turikesha radio Iwacu.
inama y'Irobi yahuza abaserukiye urunani senarede n'abaserukiye ubutegetsi bw'Ubujumbura yarabaye ukuri kwamye kanatsinda ntiyari ya mbere reka ni inama yari ku rutonde rw'izindi nama zaduhuje n'ubutegetsi bw'Ubujumbura kandi nka zose zame zirongowe n'umuhuza wo bita umuhuza w'abarundi honorable Edouard Nduwimana eka mbere hari n'izo yajemwo harimwo n'ibindi bihanganye mu butegetsi nka General Maurice wo miperereza canke Zeno yahoze arongoye intara ya Bujumbura nihagiye rero kwiteza utunyoni ngo twahuye n'urwego rw'umuhuza mbere n'ubyo twemere kwicarana nabo nubamenyesha ko babanje kuduha ivyemeza koko ko batumwe bataje ku giti cabo harihuje rero ibibazo nkoramutima bikenewe n'ibibazo bijanye n'umutekano w'abanyepolitike umutekano w'abanyagihugu muri rusangi abatora n'abitoza twaravuganye ibijanye n'itahukanwa ry'impunzi rigasubizwa iteka mu babo no mu vyabo twaravuze ibibazo bijanye no gufungura abantu bose bafungiwe vya politike mbere baje batubwira bati dutangure gukora intonde abo bantu tubashikiriza ku buryo bafungurwa bidatevye harimwo mbere nuko abotaha bogira uburenganzira bwo kuja mu migambwe harimo mbere na CNDD-FDD canke gushinga umugambwe wabo bwite tuvuga yuko iryo kete gasohotse mu biro cy'umuhuza ko bari nko kubera iterabwoba bwagiriwe ariko ivyo ntawe vyotangaza kuko iyo niyo ngendo yamyeho muribuka n'igihe c'amasezerano y'Arusha igihugu kikiramutswa Petero Buyoya naho nyene hari intagondwa zavuze ngo nta kuvugana n'abicanyi kandi bakibagira ko abo bicanyi ari bene wabo uno munsi bamwe aribo baramutswa mbere ico gihugu turizera rero yuko ivyo ari igihe gito none mu vy'ukuri abo banyepolitike bariko baca ku biti no ku mabuye ngo bikunde batahuke basize inyuma abanywanyi babo boba mu vy'ukuri barajwe ishinga no kuja mu matora ya 2020 ngo bahindure ibintu Graciano Kindikiza umwe mu barundi bakurikiranira hafi ibibazo vy'u Burundi aravuga uko abibona ivya mbere basaba baragiye barahesha kuko leta nayo itabikurikiye ubu naho bariko barasaba ibigereranye ngira ivy'ubareka kugira ngo batahe hariho benshi bashobora kuba bafise ivyo bakeneye ku matungo yabo harabakeneye babona ko barushe no kuba hanze muga ivyo kuvuga kuja gukina vya politike biragoye ntaho bakinira nta n'imigambwe bafise ikomeye ushobora kuvuga ngo irafise ico zogira muri politike umuntu ashobora kwibaza yuko bashobora kuba barumvi bagomba kumvikana n'ibindi kugira ngo bazubabeho nyene vya politike mu vya politike ushobora kubaho mu vya politike utaciye naho uci mugambwe udakomeye urashobora kuronka ingene ukina muri uwo mugambwe Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene asa n'ubutabona iciryo tahuka ryabo banyepolitike rizofasha mu rugamba biyemeje kubwiwe ngo uko gukubita inkoro hasi bigaragaza ko ivyo guharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha bitakiri mu vyo bashira imbere namba bifuza gutaha kubera ko baheze urugamba kubarira amasezerano y'Arusha leta nayo kaba itakiri kuri yo muri gitima ari kubangira ko bitahira ikabakira ari ubundi ibiganiro buryo umuntu arazi nyene ibintu byifashe abo bantu batuganira kuva kera kandi ntawe uzo bahata ngo baganire uko umuntu aganira yumvise ko abona ko abishaka abona ko abikeneye nabo atakeneye kuganira uwo muhata butaza kuganira kandi barekanye bahagaze ku makere urumva nta n'insiguro yo kurondera kure none abarundi bahunze bavuze bateka tuvuze kubaza abantu yuko batotore kuri ngo twitahire bumva bashaka gutaha bisanzwe leta nayo kwivuga iti ushaka gutaha natahe uburyo bakacu yagirizwa zinjira yitahira mu mahoro w'imico yagirizwa nabaragumye ngaho nubwo azazacuza kimbaza ndane hari gitangaje kirimo nta gitangaje kirimo namba none ko mu vy'ukuri ivyizo mpande zibiri zapfa gisa n'icari catorewe umuti agahaze ko bakari hehe naha nyene Graciano Kindikiza aratanga umuco Burundi ravuga ko imiryango yuguruye mugabo biraboneka neza yuko ituguruye neza kuko nabagomba kugenda aho babivuganye badashobora kugenda kubera imvo nyinshi ziva ku ngene umugambwe CNDD-FDD ugizwe n'ingene imiryane yo hagati muri wo iteye sijya mbere biba imvugo baba bavuze ntikurikira mu ngiro
gituma bye bitashobotse rero nuko cyane cyane suvuga ngo umuntu yovuga leta muga nuko intwara ya nkuru nziza igoye kutomora neza biraboneka yuko urumva hariho akagwi kamwe kabagenero nkuru nziza naho mwumvikanye murabona ko umuhuza yari yumvikanye na nkuru nziza muga akagwi kabagenero niko nkuru nziza cabarungika ko kugira ngo nabe ntirumve ko niba byemera abikurikize batavyemeye naho ntiteranye nabo urumva abagenero nabo bari mu kibazo gikomeye cyugira ngo batore uzosubira nkuru nziza ntibaramutora neza haracari ingwano hagati y'imbo na Kirimiro Pascal Nyabenda w'imbo na Evariste Ndayishimiye wa Muramvya mugabo bashira muri Kirimiro nibo rero basa nabanigana kugira ngo barabusubira nkuru nziza mu gihe abagenero bataratora neza uwo musubirira niho biboneka yuko badashobora kugira ngo baje mu bindi kwishiramwo muri abo bahunguka hakaba n'abahunguka bahora muri CNDD-FDD nka Rufikiri nka Onezimindi w'Imana n'abantu bari muri CNDD-FDD niho bari mu babisaba nico gituma rero bica bigorana Subwa mbere rero ibiganiro hagati y'abarundi biburizwamwo bikaranigirwa mu menshi n'ubutegetsi bwa nkuru nziza mbega no n'abarundi bari bakibifise k'icizere bagiye kuba bandi Frederico bamvuga inyumvira arabavunira kagohe akabamenyesha ko umunsi bonyene babishatse bazotora umuti n'inzira batahukana inyico y'abarundi bagore hanze nibo nyene nibo baziyumvira bakiyumvirira hamwe ngene boshira mu gihugu cy'iwabo nyene ko ata muntu ashobora kubahata ngo yicara mu yumvira ingene boshira mu gihugu cy'iwanyu wonye n'impunzi no biza kwiyumvira mu ziti mbese zotaha gute wacu hamwe bakiyumvira bakaganira n'ababo bashirikira bakavuga ibyo bokora byo bashirikiramwo kandi nyene batahi iwabo arabo bakuru ibihugu bakababaza bakabarungiza nk'umwe akababwira bati twebwe twifuza gutaha ubwo nshobora gutaha kugira kuntu bimeze kuriya amarongira ngo abantu bazoheza bagondoza iyo leta yumve ko kwakira abantu bazi mugabo gihe cyose azobakira abarundi hanze nta leta n'imwe izovuga ngo ndiko ndatwara kandi ifite igice kiri hanze ntibibaho kandi no kuva na kera kuva mu myaka ya 2022 abarundi bamye hanze amaleta yanagira ibibazo bitewe n'abo barundi bari hanze rero iyo politike mbi yo guhungisha abantu gukomora abantu burya niyo yo gutuza mu gihugu cy'u Burundi kandi igihe bivuga ko bimeze uko hazokwama induru nta mahoro azoboneka mu gusozera kino kiganiro Gracien Rukindikiza aratubwira inzira zibiri abona ko politike y'u Burundi ishobora gufata ari hamwe leta igumye idadaza ikanke ibiganiro muri zo harimo ivyuka amatora ashobora kuba abo banyepolitike bifuza gutaha bakiri hanze y'igihugu ingene bishobora gukurikira mu nyuma nuko hashobora kubaho ibihugu bimwe nka Uganda nka za Tanzania zishobora kubasaba yuko bategerezwa kumvikana n'abo bantu hagire abataha naho baba bakenya imbere y'uko matora nkuru nziza muri ico gihe rero nawe niwe ca yirabira abagenero biwe canke kugira ngo ababwire yuko bategerezwa kubikurikiza muri ico gihe rero urumva byoheza bigakurikizwa ahandi naho atari nkuru zafashe ico kibazo mu minwe ngo abone abagenero habayeho ico bita pression gusunikwa n'ibihugu Uganda na Tanzania ashobora kubireka uko amatora akazoba batarimwo mbere abo bantu banyepolitike bakazotaha amatora yarabaye ko nibaza katabaye inkuru nziza amatora azokurikira hazoteza kubamwo amatora yahavuye uzoba yatowe azokwemera kuvugana n'abari hanze batahi naho yubaha bike Nino kuri yo mwihwezo wa Gracien Rukindikiza duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uyu wa mbere genekerezo rya 2023 Nyakanga 2019 mwakoze mwege mwese mwaduteza abiri bakoze nabagenzanje bamfashije gutorokanya kino kiganiro ika nshimire n'abantu batumire bacu bitanze bakadohebera umwanya wabo ndabibutse ko kino kiganiro cari gishimikiye hanini kubivuga ku mubonano uheruka kuba hagati y'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana na bamwe mu banyepolitike bahurikiye mu rwego Senarede Giriteka bifuza gutahuka mu gihugu ivyavuyemwo hamwe n'ivyatumye uyo mubonano ubimfa gusa Josane Muzaneza mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho mu kiganiro kajugujugu cyo kuwa mberuza Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha cyari kiganiro kajugujugu tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mangu dukengurukire
Josiane Muzaneza mu kigabane kajugujugu ahejeje kudushikiriza nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri 2023 Nyakanga umwaka wa 2019 mwebwe mwadutije akanya kanyu mu kudukurikira mwakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira no makuru ashobore kuboneka cyo kimwe na Rusiya Kabera na engineer Jide Mwemero bari mu hinga bw'ivyuma nabo nyene ndabakengurukiye Emmanuel NIYUNGEKO mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye